ikibazo warumbagije bavuze ati mbega ubu nubona byo barabikorohera ukaronka ico wifuza nk'uko ubishaka burya mu kazi icambere na mbere gukora akazi kose uzokora udafise kwizera ko uri kumwe n'Imana bizokugora kugira ngo ubone gushikama kuko nimba narinze ndangura ata muntu yambwiye ngo rangura ata muntu yambwiye ngo genda kurangura mugabo nkarangura nizeye yuko nzodandaza Imana itegeza kubibamo kandi ntadandaje no munsi ntibisigura ngo ejo sinzodandaza no kuvuga ngo ntegeza kunezerererwa nibimbaye ko ino munsi kuko mba nzi neza yuko Imana umugambi wanje ibushigikiye kuko Imana ishigikira umugambi mwiza ikintu cisha abantu bino munsi nuko ino munsi dukoze ntituronke nejo dugakora ntituronke cyo tubona kumenga akazi kariko oya suko bitegezwa kumera hari gihe imvura igwa hakaba n'igihe izuba ryaga no kuvuga ngo ibihe byose bigenda bitandukanye niko umusiguzi yabivuze abantu bishwe no kutamenya ibihe no kutamenya ko ino musi ushobora kurondera habura ejo nkarondera nkaronka ino musi ugiye kurondera ukabura ucua ukuma wibaza ngo ibintu nakoze ngo si ibintu biri muri domaine yanje ngo si ibintu ngo si ivyanje ariko ukoberwa yuko ejo canke hirya yejo igitangaza kizokoreka aho urashobora kumara 2 jours ata amahera uraronka mugabo ku munsi ugira gatatu Imana ikakurungikira umuntu agashima ibidandazwa vyawe ukadandaza ukabona ico ushobora kugenda gufashisha umuryango ukaronka ico ushobora kugira iki kurihahwaye ukariha n'ibindi byose ubukeneye. Aha rero turi muri Galerie du Boulevard aho naje kubereka ibidandazwa bihakorera ni ngaha rero murahabona aho twari dukeneye naha nibaza ko twashitse ni nimero zingahe ngaha zirafutse n'ijya na zijya mpuzu ariko araza kutubwira inimero reka rero twegere turabe hustler uno munsi mwaramutse neza Mwaramutse ego je banyita Dalila nimpagaritse nkaba nkoresha ikiganiro kuri YouTube citwa My Hustle no kuvuga yuko dutemberera abantu mu mirimo barimwo aho bakorera ibidandazwa tukababaza imirimo yabo ya misi yose vyifashe gute uno munsi rero twavuze ati reka tuze ngaha karibu cyane ego iyi ni shop numero combien A36 iri hehe Galerie du Boulevard en face à Havana ego Havana ya kera winjiye winjira ukarengana kukinjira uco nkabona tubona hano hari impuzu nyinshi z'abadamu n'abakobwa ego Okay, twagomba tukubaze rero wowe bakwitande witwande je nitwa Yamuremye Prosper ariko nataziriwe Popo stylist kubera no muganye Popo stylist umwuga wo stylist bigenda gute byifashe gute wabitanguye ryari byakujemwo gute waravyigijwe canke n'ibintu wiyumvisemwo wisangamo ibintu uvuga yuko ari ibintu byari bisanzwe biri mu mpano yanje kuko kuva kera agenda umuntu namye nkunda kwambara rero vyaje gute kwambara ni ibintu novuga ko vyari mu mpano yanje kuko namye nkunda style namye numva ko kwambara ni motiva byarankwega ibi navyo novuga yuko nasanze ari cyo gikorwa novuga yuko Imana yari yashimye ko nokora kuko naguma ngenda kurangura nkadandaza hari igihe ntunguka n'igihe ntunguka ariko mpisemwo kubiheba naguma numva umenga nta bindi nakora urudandazwa gukwambika bw'impuzu z'abadamu n'abakobwa wabitanguye ryari mu uhe mwaka natangiye muri 2008 natanga akazi kuko nari nsa abagenzi babikoreramwo nkabona birabaha umusaruro barashika ku cyo bifuje naje ndabikora ariko ntibigeze binyerera cyane
kuko byasaba kugenda kurondera style z'abakobwa kuko abakobwa bo ngaha mu gisagara n'abantu batoroshe kwambika n'abantu bagoye kwambika cyane novuga yuko bitanyoroheye nabikoze umwaka wose ngenda ndangura zimwe bakazishima izindi bakazanka ariko nyinshi nizo banka kuko nasanze kwambika abakobwa biratandukanye no kwambika abagabo. Ego naye nagoma ndakubaze ni iki cyatumye specific umuvuga ati reka jewe nambika abakobwa nukwera wabonye aribo bagura cyane utandukanyije ingene abagabo bagura n'abakobwa nabahe bama bariko baragura impuzu kenshi? Nivyo kwisanzwe abadamu cyangwa abakobwa baragura impuzu yo yayibonye akayishima arayigura naho bitaba biri muri program. Abandi barapanga amaprogramu yo kugira shopping ariko umudamu cyangwa umukobwa icyo kintu ntibigera bagikora kuko abonye ikintu cyiza agasanga ni guyiwe ahuranye n'ikintu cyiza akabona cyongwera cyangwa ahuranye n'ikintu cyiza akabona hari umugenzi wiwe gishobora kubera arashobora kuvuga ati ikintu ndagitwaye bitanga ko kadi. Nicyo kintu cyagumye kinkwega kurushiriza gushyiramo ingufu mu kurangura cyangwa mu kudandaza impuzu z'abadamu cyangwa z'abakobwa. None mugabo umenga ndaguciriyemwe ariko mbabarire niho wamye ukorera kuvi uwo mwaka batubwiye canke wabitanguriye ahandi hantu hama mu nyuma uraza ngaha kuri Galerie du Boulevard? Urumva uhereye nko muri 2018 ugashitsa ubu muri 2024 urumva ko ari long time ni imyaka myinshi. Ni kuvuga ngo aha ndi nk'umushasha ko nahatangiye muri 2021 nari mbiye muri Paris nakorera muri Paris dernier étage numero 112 naho nakorera nari nzwi ku izina rya Popo Stylist niho nakorera narambika abantu benshi aba straight queen aba director baza iwanje gutora impuzu zo kwambika aba straight queen niho novuga ko naba abo twita aba queen video aho novuga ko nahakoreye imyaka itari mike imyaka ishika kuri ndwi urumva ko nari narahakoreye mugabo ava yuko nkorera muri Paris nari nabanje nakora gute nari fise galerie yitwa Galerie de la Victoire naho narahakoreye ntakorera gute turahazi hari abantu benshi bahazi ahantu nagira stock y'impuzu nagira nkarangura impuzu nkagira stock maze kugira stock nkacanza ndazishira muri stack ado nkacanza ndashira aba client banje bamwe nkabasanga ku mabiro mu ma entreprise atandukanye bakashima bakabona ko ibikorwa ndiko ndakora ari byiza kandi nabona inyungu vrema aho sinari bwa rondere ikibanza muri Paris naho nagiye muri 2013 none natangiye kuhakorera tukira abantu bake cyane gose ndahakorera ibintu biragenda neza Imana iracinzira ndunguka ubumenyi bwinshi ndadandaza n'ibyo ntari bwapime kudandaza ndadandaza amakositime y'abakobwa y'abadamu izo bapresentamo ama memoire izo baronkamo ama diplome byose narabikoze kandi nabonye vraiment umugisha muri kano kazi nakazi nkunda kandi n'ubu ndacyakabandanya kuko sinzi umunsi nzogahebera ariko kuri jewe umwuga wanje kandi ununze tunze na famille yanje nabonye nakabonye umusaruro nabonye Imana yigaragaza biciye muri kano kazi ari ibintu byinshi nashitseko kandi ntakwiyumvira ko noshitseko ariko hamwe n'ibyo byose nivyo gushimira Imana yoyo yanyungoye gukora muri kano kazi ara benshi bakanegrije ariko je nubwo vyangoye kuko nkitangura nakwiye ko byarangoye cyane kuko impuzu z'abakobwa cyo kuma n'impuzu z'abapapa umukobwa urashaka kumushira impuzu ugasanga si impuzu iri muri guyi nivyo nagira ndakubaze rero muramenya impuzu tuvuge nk'ubu trend izo bita trend zigezweho no kuvuga ati ubu muri yete iburaya hano hose ku ma YouTube bariko barambara impuzu fulani mwe murazironka biboroheye muzirangura hehe nico kibazo tugomba kubabaza icyo ni kibazo cyiza cyane muri kano kazi ikintu umuntu
ategerezwa kumenya cyane ni ukumenya periode tugezemo, ukamenya na ni style zijanye na periode tuba tugezemo. Kuko icyo utarakimenya uza gusanga udeviye udeviye mu kazi n'ubikora akora akazi neza nk'uko byategeza, kuko umuntu ataza gusaba impuzu iyo muri sama cyangwa akagusaba impuzu y'imvurirwa. Ibyo byose ni ibintu utegeza kumenya, ukamenya ati iki gihe ntegezo kwambara impuzu zoroshe, kuko nk'uburana turi mu bushyuhe, nta muntu ashaka kwambara impuzu iremereye, amashaka kwambara impuzu mutera ubushyuhe, tegeza kwambara impuzu imuha akayaga paraporo nka zorana ko nambaye viscose. Aya niyo mamatere ubu agezweho muri isama turimo, ni impuzu naho wambara uri kuzuba wumva umerewe fresh. Ego ama couleur ya été, ama couleur yo mu mvura, ama couleur yo mu mbeho, je byose ni ibintu navyo tukeza gukora ko cyane, kuko nko muri été byinshi bakunda ama couleur abona ama jaune, ama orange, ama blanche, nyene couleur nkizo nyene ziba zipika nizo abantu baba bakeneye. Rero ivyo navyo kubimenya bituma ushikama mu kazi ukagira icyo ushoboye gushikako, kuko uba wamenye ibanga ry'akazi. Burya akazi kose nasanzwe gafise ibanga. Hari n'umuntu ashobora kubona warashize hari aho wageze akiyumvira yuko byoroshe nawe kubijamo, ariko ni byiza kuja mu kazi waramaze kumenya ibanga ry'akazi. Iyo umaze kumenya ibanga ry'akazi birakorohera. Kuko je nabigiyemo ko nabonye abandi bameze neza, baguye neza muri ako kazi. Sorry. Okay, nta kibazo ko ari mubaze ntacu. Ahantu hari amakositimu. Ego uravuze ati kuba umustiliste si ikintu coroshe, bisaba uburambe, bisaba kuguma wiga, nico bita craft, kumenya gukunda ibintu kandi ukavuga ati ibintu ndavyiyumvisemwo. Urumva rero kuba umustiliste ni ikintu gihambaye, kuko wambika abantu ukanabanura ati nyimba ugiye aha n'aha ambara uku nuku. Ivyo birashika ugasanga abagore bavuga ati wewe dutorere, dufise umunsi mukuru n'uyu canke dukora mu biro, dutorere garde-robe, uduhindurire garde-robe. Urafise abakiriya nk'abo baza bagusaba impanuro nk'izo? Benshi nka 80% araza kubwira urubanza afise ari nka doti y'umugenzi wiwe, ari nka dine, imanza ni nyinshi murazibona, canke antelema zose ni manza. Arakubwira ati jewe mfise urubanza rwa antelema, urabona ukuntu ngana, urashobora kuma impuzu shobora kwambara ijanye n'urwo rubanza. Ivyo byose niwe uca ubimenya, ukamenya ati uyu muntu ndavye ukuntu angana, ndavye uburebure, ndavye ubuvyibuhe, ushobora kumuha impuzu ishobora kumubera. Kenshi abantu bakunda guprefera noir, couleur noir, cyangwa bagaprefera mauve. Mu gihe izo mpuzu zifise uramupropoza kuko ati ndabona iyi madame yashobora kukubera, niyo yarashobora kukubera, ugaca umuha aronse iyo ashobora kuberwa. Urumva agenda anezerewe kandi acagaruka n'ikindi gihe. Ufise dine uramubwira ati ndafise, arakubaza ati ndakeneye ikanzu ya dine, ati wowe uyifise ushobora ukunangana. Umaze kubona ukunangana ugaca urabiza ufise ukamupropoza kuvuga ndayifise, reba ningi, kuko nawe abasanzwe afise shwa yiwe. Amaze kugira shwa agapima ikamukwira, tumuvugana muvugana igiciro, agaca agenda akambara, urubanza rukagenda neza, agacana kurungikira amafoto ngene byagenze neza. Barabama amafoto ngaca ndayapostinga, nababwira ati vraiment merci, mwarakoze kunshorera, n'abandi ba client bakabibona. Nije nagira ndakubaze, ugira marketing gute ko mu buryo bwa none tuza abantu bakoresha ubuhinga bugezweho bwo gushira ku mastati, abastiliste babikora gute wo kugira bimenyekanisha ibikorwa byabo? Jewe ndafotora nkashira kuri stati, wambika bijya bibaneke twabonye hajya hanze, nkashira ku mpuzu, nkashira k'impuzu, nkayifotora, haraba ko ari foto nziza imeze neza, nkaca shira kuri stati,
ubushimye ari kuri stati kuko hari n'abari muri Canada bari Israel za Australia je bahora banshorera impuzu bakavuga ati turashimye kuko abanshoreye kuva kare bagiriwe ubuntu bakaja mu bihugu vyo hanze basanzwe bazi ko Jeff maîtrise yo gushobora kumenya ukuntu umuntu angana n'impuzu ishobora kumubera n'impuzu ashobora gushima kandi ishobora kumukwira agaca amubwira ati iyi mpuzu nashimye kuri stati ati shaka kumenya ko yoba iri muri size yanje shaka kumenya ko ari impuzu ntushobora kwambara ntabego kuko ndazi ko usanzwe unzi cyangwa ndabikora uko urumva gupostinga niyo marketing novuga ko ni ya mbere nkora indi marketing nkora ni marketing novuga ko ari marketing y'ibanga benshi badakunze kwibaza umukiriya ashobora kuza ngaha ari umuntu atazi kwiyambika ariko je ndabibona ko ari umuntu atazi kwiyambika jewe sinkorera kuvyambwiye ahubwo nkorera kuvyiwanje jewe nkamuha ibintu mbona yuko bizogenda kungirira publicité hanze ashitse muri entreprise akoreramo bakamubaza ati turi ko tubona wambaye ibintu vyiza urashobora kutwereka ahantu ukura ivyo bintu nukuvuga uri kuramuhindurira garde robe kebuke hamwe nyene urashobora kutwereka ahantu ugurira ivyo bintu ugasanga umukliente aronsa abandi bagenzi benshi ashobora kukuzana ko kugira ngo nawe ubambike neza nkuko wamwambitse neza urumva ibi bitandukanye na kwa kundi umukiriya azakitorera icyo abonye cyose kandi wowe ukabibona ko ari ikintu agiye kwambara ntazabego ikintu agiye kwambara ntagire umuntu azamubaza ati iki kintu wakiguriye urumva icyo nicyo abantu kenshi bakibaza bo bagaprofita amahera kwinjiza amahera mu mufuko ariko ntibiyumvire ku nyungu yejo canke hirya yejo kuko iyo umukiriya aguze ikintu ciza akagura ikintu ciza abagenzi biwe abo bavuka nabo bikorana canke uwo bubakanye canke muri generation yiwe canke muri quartier bakamubwira ati iki kintu wambaye ni ciza bazotegezwa nabo kumenya ahantu waguriye ico kintu ciza je rero mu kudandaza simprofita amahera ahubwo muprofita kugira ngo umukiriya atware ikintu ciza ico kintu giza kigende kungirira publicity nuko nkora none ubibona hehe mu mwuga wawe nko mu myaka 2 iri imbere uravuga uti muri uwo mwuga narahakuye hari ibindi bintu ukora bitari ibyo kudandaza impunzu hari undi mwuga ukora hari izindi business washoboye uyu mwuga washoboye kukuvyarira canke nyene uravuze ati jewe ndafise umuryango ndabatunze washoboye gushika ku bintu bingana iki canke mu myaka iri imbere wifuza gushika ku bintu bingana iki bo kuri icyo kibazo nibaza yuko Imana ni ikwiye gushimirwa muri byose nari nakubwiye ko ndabimazemo igihe kirekire novuga ko atabindi bintu ndashobora gukora urundi ruhande atari umuziki uri umuririmbyi ntavyo twari tuzi. Okay, Prosper Stylist, bita Popo Stylist. Turacabandanya ikiganiro cacu. Rero nagomba utwereke muri make. Wewe nk'ubu nje ngaha ndumudamu ndakubwiye ati nyereka impuzu zo kwambara ahantu hatandukanye. Unyereke ingene bigenda. Bivana n'ahantu ahariho kuko nk'ubu iyo uje ukambwira ko ukene impuzu z'ahantu hatandukanye biravana naho hantu ahariho hariho kuri plage hariho kuri restaurant hariho n'ahandi hantu hatandukanye rero nk'iyo ukeneye dufatanye nko kujya nko muri restaurant kuko muri restaurant umva n'ahantu ugiye kugira ngo wumve utuje wicare ata stress ata kintu kiba kirakugora ngo bisaba ko umuntu aguha impuzu itagutera iyashu impuzu itakugora impuzu itakujena kenshi nkunda gushanda baha muri zimatiere yini len iyi kandi uranaga kurere wicaye n'ahantu naho witera ga selfie uri muri restaurant wow cyabigenda neza akavuma muri restaurant urabona ko
imifuko irasa n'udufuka aho gushaka agapapiye mushwara ko uriko urafungura birakayasha tegeza ko agapapiye mushwara gateza kuba kari ahantu hafi kugira ngo ugume wihanagura ugume nk'iyo ni couleur ya ete ni couleur ya sama niyo mpamvu nayikweretse kuko ubu turi muki niyo makurere tuba turiko turarangura kugira ngo abantu baronke ico bifuza izi nazo nk'iyo urabona iyi nayo ino yo kuri plage beach yego urabona n'amakurere kurere yo ku kiyaga ya mpuzu yugaye iyi ni mpuzu ushobora no kwambara na vya bishapo vyo kuri plage nyene birya binini n'amaherena nyene meza manini aboneka usanga uberewe cyane dine nka dine iyo y'inyuma ndashobora kuyitwara kuri dine iyo y'inyuma yayo iyi urashobora kuyitwara kuri dine iyi urashobora kuyitwara kuri dine inye ugasha nk'igisentire tuvuga igisentire kinini naho tosha ko igisentire bivanye na taye yawe iyi kuko iripanga gusa iyi bisa kwishira ko ikirato gise talo iri hot ego wishize ikirato kiri hot ikihagarara neza uboneka neza ubona ko ubanza wagwipangiye neza ndetse n'izindi mpunzu nk'iyona iyi ni satin zinazo ni matere zikunzwe bakunze kwambara mu ijoro tugusohoka kandi iyi inye irafise n'akabijya kayo kuko nibaza ko uyambaye sose uba wigize byinshi ni impuzu y'urubanza impuzu y'urubanza nk'iyo dine turiko turavuga ushobora kuyambara ukaba uberewe ise n'akabara bita royal bleu big yego ni impuzu nziza cyane kandi iri kurererwa yanagezweho ariko benshi bashobora kuba batabizi ariko ni impuzu muri ino minsi ni kurere muri ino minsi igezeho hari n'abandi bazi badusaba mwene izi n'izi kanzu bambara ku mamanza cyangwa bambara kuri stage abaririmvyikazi kuko award giye muri award ceremony zidasanzwe ayambaye usanga baberewe cyane rwose zikomeye cyane ego bimwe muca mwita ngo numunange hari amaterme mura mukoresha ngega abastiliste ego turabizindi mpuzu nyene ufise impuzu z'ubwoko bwose amakanzu amajipo amakanzu z'ibirelax nk'iki gikanzu nk'iyi kanzu nini iyikurikira ya kaki umuntu yoyambara agiye uratembera mu gisagara nka jewe ni kanzu y'abafashioniste abambazi abantu bakunda kuba bashaka kwambara ibintu bigezweho ariko kandi abo bantu si benshi nk'uko hari n'umuntu noyigabira ntayishime ariko kenshi abantu bakunda amastile ari bizarre nk'uko atamenyero atari populaire abantu kenshi baba bakurikirana Instagram bakaba babona ibintu by'abafashioniste b'iburaya bambara ivyabyo uriko urayibona ifise style umenga n'umupira ifise dessin nk'umupira uca wayambarira nk'igikola kola nyene biravana n'uburebure bw'umuntu bivana n'uburebure bw'umuntu ari umuntu mugufasha kuyambara yonyine kikaba ari ikintu cyiza cyane ari muremure naho acashira muri bayamwokora kugira ngo yikwize yego rero ikindi twagira tukubaze izi mpunzu watubwiye mwe namwe muzirangura ku mabalo nko tubona umengana ama occasion d'Europe sinzi ko muvanga n'izindi nshasha mugabo mwe muzirangura he muzironka kubihe biciro namwe mukazitanga kubihe biciro izi twebwe kuzironka atari nk'ubu bigoye kubera ikibazo c'amadevize izi tuzironka vyoroshe kaja nko mu Ruvumera hariho isoko bafise mabalo uragenda ukamubwira impuzu wifuza agaca kugururira ugaca ucagura impuzu zihuye n'amagu y'abakiriya bawe uvuga premiere qualité za mbere umaze kuzizana ucubwira abakiriya ugaposta nko kwana kubwiye cyane ukababwira ko warose bishasha bakaza bagacagura rero amabeyi y'impuzu zo mwibaro kenshi abakiriya baba bayazi
baba bayazi mwumvikana bivanye n'impuzu yashimye n'impuzu yashimye kuko hari nk'isanga iri kuri 60 000 isanga iri kuri 40 000 50 000 80 ijana urumva biravana n'impuzu yariyo ukuntu iba imeze kandi ibico niba bivuna kandi izi novuga ko ari zo mpuzu zikunzwe cyane kurusha iziya mpuzu nshasha bakura Tanzania Chine cyangwa n'ahandi hantu kuko ugiritse amahirwe ukaronka nyinshi abakiriya bashobora gushima firma zirasohoka kuko bazishima kuko zitaba ziri populaire novuga ko ayamba yasanga ari unique ari wenyene urayishima ntushobore kubona ahantu ushobora kuyikura si uniforme nukuvuga si uniforme yego cyo gituma izi mpuzu zikunzwe natwe nk'iyo turiko turazibura turagira ikibazo kuko umukiriya yaramenyereye kumwambika ibintu biri unique akaza une fois deux fois ntabone icyo ashobora gushima ntanezerwa bica bituma aja ahandi hantu kubirondera kuko abafise ibyo yamenyereye kandi twamaze kumukundisha nawe nyene yamaze kwikundisha rero nibaza ko nakazi novuga ko ari akazi atari kabi kuko nakazi vraiment novuga yuko nikataturuhisha cyane ariko none wovuga yuko nk'umuntu yagiye mu byo kudandaza indya indya urabona zisohoka minsi yose wewe impunzu zirasohoka nk'uko uvyifuza minsi yose cyangwa umuntu abanza gufungura hama akabona kuza kwambara icyambago tuvuze burukurikirane rw'ibidandazwa indya ziza ubwa mbere siko hama umuntu ahaze ntihaza kwambara uvuga yuko izi mpuzu zigura abantu babayabaye canke bifise canke batagira ubukene batagira ikibazo cy'uburyo izi mpuzu icyo no kwishura kuri ivyo izi mpuzu zambara abantu bose yaba umukene yaba umutunzi ariko kubisanzwe mvuze ngo umukene ariko sinibaza ko umukene kenshi umukene afite ahantu atumbera ariko no ngaha uburyo bw'abantu nibungana uburyo bw'abantu nibungana ukurumva wayimucaguriye muri ballon akakugurira ballon wowe ukayishikana ku kibanza nawe uri ikibanza wibaza ko yoyigura cyo kimwe na hariya wenyene mwisoko mu Kirindo yivayuriye hasi nishoboka tegeza kungurira nk'uko kugira ngo ndoga amarasha kuri inzu yego ikibanza nkariya na obeyeri rero uravuze ati umuntu agenda kugira shopping yahaze nivyo urazi umubiri niwo twitwararika ubwa mbere par rapport y'ibindi nukubera ari besoin secondaire umva si kwambara dufise besoin zitatu mu buzima dufise gufungura kwambara no kuronka aho turyama nivyo bitatu logement kwambara ufungura mbwa gufungura kizu bwa mbere umva no kuvuga ko wowe kurahanura umuntu atiza muri ibi bidandazwa by'impuzu harakubwira ati oya reka nje muri restaurant kubera abantu ntibasiba kurya barashobora gusiba uno munsi kwambara ariko ntibazosiba gufungura nivyo nashatse kuvuga jewe ampropoje kumuzana gukora akakazi hama nkamubwira ukuntu bimeze ntabishima je aho cyane baza ko yoba atari ingabire yiwe kuko ingabire ari yawe iragukwega jewe nagerageje gukora utundi tuntu nkaguma mbona umenga sinezerewe ariko nezerezwa nuko ndi muri ibi bintu narize ibintu bimwe bitandukanye niga imodoka 2010 jenze gutwara imodoka afite na permis de conduire byose n'ibintu nakora kugira ngo ushobora kuronka ukuntu ushobora kwifashisha mu buzima ko nashobora kuronka umuntu ashobora kuma akazi ko kumutwara ivyo byose ni ibintu nagenda ndakora n'ibikonvoyere ku makamyo manini byose narikoze mugabo sigeze numva ko mbaye motive kuri ivyo bikorwa ariko ibi nubwo nari narabihevye naguma numva ivyo biguma binkwega kandi fendofe nivyo nabonye nahagazemwo mbona ndugurutse neza numva mbayeho bien numva ntangorane mbona nta kintu na kimwe biriko birantera ndakubwiye ngo bizemwo canke umpropoje ngo bizemwo hama nkakubwira ati bizemwo utangura kumbaza yandi makestion kuvuga ngo ntibiba ari ibyawe ubwo ari ibyawe uza wihuse kubikora kuko twebwe twaremeye turasorora kugira ngo natwe babitwinjizemo kuko twakumva tubikunda rero niyo mpamvu Imana itanga ingabirano zitandukanye ubu udashimye kuza ucugenda mu bindi kudandaza izonja canke kubaka ayo mazu kuko urumva ko dufite ibintu bitatu bitegereza kuba imbere y'ubuzima bw'umuntu rero nibaza
wafunguye uribagirwa ibibazo ariko urakenera no kuberwa urakenera no kuberwa ariko gusubira bugaca kandi gusubira kandi gufungura ujya gufungura kiragoye ni ikintu cya mbere kenshi abantu bashyira mu buzima ni nayo mpamvu wiyumviriye ikintu cyo gufungura biragoye gukora akandi kazi cyo gituma kenshi abantu benshi usanga bafite amaresitora ari byo bintu bakoreramo cyane abandi badandaza kwa siyoni ibiryo ibiki byose kubera bavuga ati abantu 100% ategereza gufungura cyangwa kujyana utamuntu n'umwe apfuyemo rero byo kugura gukora akandi kazi umaze kwiyumvira icyo kintu mbese n'ibyo baca birukamwo gukora ibyo bintu abantu birukira cyane mugabo wumva namwe murakenewe mu kibano kuko nimwe mutuma abantu babegwa abadamu bakabegwa umuntu kujya gusuma kujya kwa siyoni agenda yambaye ahubwo urabihinduye uvuze ati nta n'umwe agenda gusa ahubwo uraziye kwambika ahubwo nasanze icyo gikorwa dukora ari igikorwa gikomeye cyane kubera kwambika abantu nubwo kenshi barashobora kuza kudukritika bavuga ati impuzu zanyu murazizimba impuzu zanyu bimeze ukuntu murabe neza ko imana itatwabibahana kandi sanzwe nk'igico ariko jewe ijwi rinyagiriza icyaha ndaryumva muri kirego ariko nagomba mvuga iki kintu no abantu bacumva nk'umunsi twese twovyuka ariko uravyumva twese dufata isi yose canke dufata igihugu cyacu cy'u Burundi tukavyuka usanga umuntu wese muri garderobe canke ahantu hose ashira ikintu citwa impuzu ata mpuzu ihari zose zayonze nta muntu numwe yosubira kubonana n'ubundi kuko abantu kenshi benshi baryama batambaye ugasanga impuzu zose ahantu impuzu zawe zose zari ziri nta zihari hari vide ugasanga nta kintu ushobora kuronka cyo kwambara ndagomba kwire we ushobora no gupfa nanje nkapfa tudasuye kubona vyongora kukwegera ntambaye nico gituma twayishize mu bintu byangombwa bitatu umuntu ate vyongora kukwegera ntambaye vyongora kujya gusaba akazi ntambaye vyongora kugenda kuramutsa inshuti yanje ntambaye vyongora kugenda gusura umuntu mu bitaro cyangwa ahandi hantu hatandukanye ntambaye ni kuvuga ngo ibintu byose byoca bihagarara iki ni igikorwa cyiza dukora cyo kwambika abantu kuko ngo usanga mu gitabo cy'itanguriro igihe ngo Adamu na Eva igihe bakoze icyaha hari ukuntu basanze ubwiza bw'Imana bwabavuye ngo baca bisanga bari gusa igikorwa cya mbere Imana yakoze yabanje ngo kubambika yabanje ngo kwiki gikoko arabambika barambara urumva bivuga ngo hari umuntu toshobora kwegera utambaye nabo ntibari gushobora kuyaga n'Imana batambaye uriko uravyumva nuvuga ngo kwambara ni ikintu gikomeye cyane rero ni igikorwa cyiza nibazo baradukira mu manza bisanzwe je abantu kenshi nambika bahora bagaruka bakambwira ati merci waduhaye impuzu nziza vraiment abakozi barashimye ikintu gusa Jack imbabaze ni hamwe umuntu aba yatwaye impuzu atakunze nanze gukanda mubwira ati jewe utayikunze uhitware kuko nyinayo arahari hari n'igihe bero bishika umukira agatwara impuzu ashitse muhira nk'umugabo cyangwa bavukana akamubwira ati impuzu wazanye izi ni sawa izi ni bon mugabo iyi tuyisubize cyamara ndayitora kandi ndavuga hama akaza nkamushanjira abantu benshi ikintu je nkundira abantu kuko nabo nyene barimbura ko natwe bitugora arakubwira ati ndazi ko tunsubiza amahera ati mugabo uzundondere iyindi mpuzu nzoshobora gushima iyo abari page kuri jewe ndavuga ati hamwe yoshima impuzu nkamubwira ati ongera amahera iyo babona ko ndiko ndabishyiramo kode ati ndamukokoza impuzu zose akeneye amagatora akagenda kwambara kugira ngo je nanje igikorwa ndiko ndakora kigume kinezereza n'Imana kugira ngo ntikintware kure n'Imana hari n'abandi bahora baza bavuga ati je basifu mu mama ndabikora ariko se ndabikora kenshi ndabikora iyo waje ugacagura kabiri cyangwa gatatu ukabura mugabo hari igihe mbona yuko iyo muntu aba afise cyane inyota yo kurekipera amahera paraporo y'umuntu ndavuga ati uyu muntu ni n'amazi zimubera n'amazi zimukwira ariko ndanamusaba ngo yongere kam amahera mugabo
ntaza ariko arashima aca mpitamo kumuha amahera n'abagabo barabazogura amakado y'abagore ivyo nivyo tuba dushaka kumenya abagabo baratumbera ngaha canke hatumbera abagore gusa abagabo kugura nk'umugore yibungenze canke yagibarutse agashima kumugurira akado babura bagenda amamariniere za munsi bakunda kutwogisha gusubiza amahera kuko abadamu barabizi ko bitugora baravuga ati umuntu amahera yariye isubira kuyasubiza biragoye bobo baravuga ati tuzoronda ubundi mwanya wo kuza gucagura ibindi bintu bishobora kutubera ariko umugabo ashira impuzu umugore ntayishimye ashobora kurenganiye sheke kuri umenga yakoze wewe aba yari yashatse gukora ikintu gishobora kunezereza umugore we kugira ngo urukundo rugume rwubakitse neza ariko ayisheganya akacabwira sheri merci vraiment kubera wanguriye agakado ariko impuzu iranguye mugabo sinayikunze canke yarakwiye kumushira amahera nabonye mufise ihera murakoresha ubuhinga bwa none bwo kuriha iyo ni intunze yanyu urashobora kurihisha iyo ni code yaja arumva arashobora kumubwira ati nagushiriye amahera ngano kunuku muri intunze genda kwa Popo Stylist utori zose muzu zikwiranye najya nabujya bujya rero turako turavuga nariko ndavuga ku ngaruka y'uko abagabo babuza amakado ari kenshi bakora bazigarukana kuko abantu bitakure muri ibi bintu biragoye kugira ngo ugure ikado umugore ashika yishimirwa nyene yego mugakwe amukweretse akakubwira ingena ngana urashobora kumufasha gutora amunyeretse ifoto akanyaka nk'ifoto zuwe nka zitatu kuko ino munsi umuntu ashaka kukwereka ifoto y'umuntu yafotoye agiye gusenga kubera kenshi abantu bagiye gusenga barikwiza ariko ugasanga izo yambara ku kazi n'ahandi hantu yambara ngufu mu gihe rero akweretse ifoto yamufoto yagiye gusenga akayikwereka yonyene nawe ushaka kumuha zimwe ndende zo kuja gusenga wamubonanye mugabo akweretse ifoto zitatu akakwereka iyo ku kazi akakwereka iyo gusenga akakwereka niyo gutembera urashobora kuvuga ati none muri izi zose ko mbona yari yambaye ikanzu z'ahantu hatandukanye z'ubwoko butatu ushaka ko tumuha iyi ushaka ko ndamuha iyi agaca akubwira ati iyo gusenga ucurabira dijare kwiga yambaye iyo ku kazi ni dijare nk'ijya nyene yari yambaye ku kazi iyo gusohoka gutembera ni dijare ucuronderera muri ubwoko nyene rero ivyo onye kenshi ntibakunda kuzigarukana kuko muba mwakoranye neza ariko ugeza avuga ati nashimye ndayitwaye nanga acamuvugana agaca yitwara kenshi baragaruka uca tubasubiza amahe umva nta mwuga utagira izo ntambamyi nizo ziba dukiye mu kazivuga n'ababashorera bakazimenya ati burya muhora mutugarukanye impuzu tukemera tukabashanjira kuko umudandaza amafaranga yinjiye nawe uravyumva ariko si bibi gushanja cyangwa gusubiza amahera si bibi kubwizo umva kuko umuco naje bundi nzokwigera utsindwa n'umwijima umuco uguma ari umuco iyo ukoze ikintu mu muco n'Imana iragushigikira je kenshi iyo muzi bayigarukanye basubiza amahera yego impanuro rero twoheraheza ko duhanura abantu bareze amaboko muhira canke bafise imitahe mbwa bakiyumvira ibintu binini gose tumvise parukuru yawe y'uru rudandaza ko wahereye ku mugongo uzijana mbega wowe ukibikora ukazibashiruka ugafata umwanya ukayimushira adafise umwanya ukayimusanza muhira ego yayikunze ukayimusanza ku biro abo bantu bahanura iki bavuga ati je ni makando nk'umutaye munini ni makando gururu magaze runini ni makankorera ahantu heza nk'aha Popo sinshobora gutangura gukorera ahantu habi batazi parukuru nawe wagize wo bahanura ikabo bajene ko tuzi ko abajene benshi baraheza amashure mbwa bakabura vya biro benshi bazi ngo bazicara mu biro wowe ubahanura iki twoheza mu guhaheza kino kiganiro ikintu cya mbere nohera ko kuvuga kuri ivyo utaramenya neza ko je kwipima rero ego turashaka kubandanyiriza aha twariko turaheraheza tuvuga duti icyo wohanura abandi bakiri bato canke abagomba guhera hejuru batavunitse abagomba kurya batavunitse canke bisanze baciye baja mu bindi bintu busuma ibiki wobabwira akamaro k'akazi uhera kuba umuntu muto kugira ngo ushike hejuru niyo mpamvu Imana ivuga ngo niwicisha bugufi niho uzoshikwa hejuru
abo bantu nibaza yuko bukura amaboko mu mpunzu bakagenda bagasaba amahera nk'ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 50 bagatangura akazi bagakora hama kugenda barakora bukebuke hamwe n'Imana izobafasha bazoshika kuco bifuza kuko hari umuntu ashobora kuba ari umumiliyarderi ariko akubwira ko yatanguje umutahe w'amahera make cyane ariko kubera Imana ifasha uwifashije iyo uteye intambwe Imana nayo yagushirika kandi Imana ishigikira umugambi mwiza iyo uhisemo gukora ikintu ko bati Imana ibi bintu nta nguvu nyinshi ndabifisemo urabona ukuntu ntanguye ariko ndabishize mu biganza byawe nushoboze Imana nayo igira iki irabishoboza rero nibaza yuko abantu nibo kwihutira kwiyumvira ko kuba bafise inguvu nyinshi z'amafaranga ariho bokora ibintu byiza ariko no gushira ibikorwa vyabo mu nguvu z'Imana no gutangura inguvu zose wotangura ariko ukabiha Imana yogufasha kandi ibintu bikagenda neza ego bakore bidahagaze ku butunzi bafise bikore bidahagaze ngo kukana kagakora ahantu heza kuko hari abantu benshi usanga bafise intahe ugasanga ni intahe zabaje cyane usanga umuntu yatangwa adandaza imihwi usanga umuntu yatangwa adandaza ikaranga ariko turamaze kugura ibiganiro ubu yishikira mu Bushinwa gukoresha ivyombo ugasanga adebloka amakontineri menshi yo ku rwego rwo hejuru rero nibaza yuko icyo nari nshaka gushikiriza cyari ico Imana bahezagiye ego mugabo twagomba tumenye iminsi wugurura ngaha uburi ngaha iminsi yose y'indwi canke tubwire amasaha wugurura kuva sangapi gushika sangapi kuwabona kino kiganiro akumva ko ashaka kuja kwa Popo Stylist kugira ngo atangure kuzaramwambika amasatu iminsi nkora ni lundi jusqu'à samedi okay kwa mbere gushika kwa gatandatu bitangura nugurura saa 4 kuko shika kare saa 3 kuko muri iyi societe turafise kubanza gusenga Imana ivyo tugomba gukora tukavyereka Imana nkuko navuze ati ibintu byose iyo ubikoze ukabishira mu nkomezi z'Imana niho bishobora kubona kugira umugisha turabanza tugasenga isaha imwe tugakorana n'abandi abadamu abakobwa bavyumva abantu bose bazi gusenga icari cyo tubanza tugasenga Imana isaha imwe guhera 9 gushika 10 baturangije 10 kuca twugurura ku ruhande rwanje nungara 19 amahuguruye kuba keneye inimero twababwiye ko ni muri A36 muri Galerie du Boulevard urashobora kubaha akanimero canke urafise Instagram canke ukayivuga tukayandika ngaha kuri ecran inimero za Popo Stylist Instagram ngize imisi nayikoresha ko ngize Rwanda ikoresha ariko uwononera kundondera nene Instagram wari ukwiye kuzuragira amastyle ukazura yatereka hajya kuri Instagram kuko nayo ni ya marketing twakubwira nayo nyene zirafasha n'ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi burafasha cyane nasanze mu gihugu cyacu cy'u Burundi si benshi bakurikirana ibintu byo kuri Instagram wowe abakene gusa ikintu kibone live canke Facebook murashira shiraho urubuga rwanje ni Popo Stylist Popo Stylist kuri Facebook hariho byinshi mpora postinga bakabibona ariko icyo nasanze gihambaye ni kugirana ubusabane n'umuntu agashobora mugashobora kuba muri contact hama mugahura hama ukamuhuza n'ivyo akeneye kenshi niho bikunda kuba heza murakoze inimero rero ntazutanze inimero ni 62 07 013 ego cyatuzandika ku telefona canke WhatsApp ziri no kuri WhatsApp mugira umunsi mwiza Imana ibaheza ego